Ikigo cyo mu Busuwisi gikorana n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru kw'isi FIFA kikabamwo abahinga bakora ibiharuro byaranze umupira w'amaguru CIES cashize ahabona urutonde rw'abakinyi bari munsi y'imyaka 20 bazimvye cyane kurusha abandi, kuvuga ko hamwe bogurishwa imigwi yo kwemera gutanga kanoti gafadika kugira ngo ishobore kuba ibatahukana. Ushobora kuba uciye amatsiko yo kumenya ikibanza abakinyi kanaka bari mu mugwi ufana barimo, nk'akarorero Endrick wa Madrid, Lamine Yamal wa FC Barça n'abandi bakinyi bo muri iyo migwi canke bo mu migwi nka Chelsea, Bayern Munich, Arsenal, Liverpool, Paris Saint-Germain n'iyindi. Humura, muri urutonde tugiye kuraba abakinyi 15 ba mbere baba mwedo 20 canke bari munsi y'imyaka 20 bazimvye kurusha abandi. Mu nyuma turaja kuraba n'imigwi yaje imbere kurusha iyindi. Byose ni muri iki kiganiro ugiye gushikizwa nanje Wilfried Irambona, kinyamakuru WFI Sport canke WFI Sport WFI Sport. Suzuma ko amaze gukora subscribe kuri YouTube ya WFI Sport, usuzume ko amaze kuba ukora kandi follow kuri page ya Facebook ya WFI Sport kugira ngo ntihagere ikiganiro kizogucika mu byo ndabashikiriza. Kumanya wa 15 w'abakinyi bari munsi y'imyaka 20 bazimvye kurusha abandi haraza Seni Mayuru, umufaransa w'imyaka 19 akinira umugwi wa Paris Saint-Germain mu kibuga hagati. Uwo mufaransa ari ku miliyoni 51.6 z'amanyaburaya, niko gaciro kiwe. Mu kibanza ca 14 c'umukinyi akiri muto nuvuga ari munsi y'imyaka 20 azimvye ni Archie Gray, akaba ari umwongereza w'imyaka 19 akinira umugwi wa Tottenham Hotspur mu kibuga hagati, ari ku gaciro k'imiliyoni 54 z'amanyaburaya. Mu kibanza ca 13 c'umukinyi ari munsi y'imyaka 20 azimvye kurusha abandi n'umunyaportugal yitwa Rodrigo Mora, akaba afite imyaka 18 akinira umugwi wa FC Porto mu kibuga hagati, afite agaciro k'imiliyoni 62 n'uduce 7 tw'amanyaburaya. Mu kibanza ca 12 c'abakinyi bari munsi y'imyaka 20 bazimvye kurusha abandi haza Kan Uzon, none umunyatiki w'imyaka 19 akinira mu kibuga hagati mu mugwi wa Eintracht Frankfurt mu gihugu c'Ubudagi, akaba ari ku gaciro k'imiliyoni 64 n'uduce 5 tw'amanyaburaya. Kuri urutonde rw'ikigo CIES rw'abakinyi bari munsi y'imyaka 20 bazimvye kurusha abandi mu kibanza 11 haraza Jared Hato, none umunya Pays-Bas w'imyaka 19 akinira umugwi wa Chelsea mu bwugarizi, akaba ari ku miliyoni 67 n'uduce kamwe tw'amanyaburaya. Mu kibanza c'icumi c'urwo rutonde rwa CIES rw'abakinyi 15 bazimvye kurusha abandi bari munsi y'imyaka 20 haraza Lucas Bergvall, none umunya Sweden kina mu kibuga hagati kwa Tottenham, akaba afise imyaka 19. Ari ku gaciro k'imiliyoni 68 z'amanyaburaya. Nayo mu kibanza c'icenda haraza Endrick Moreira da Souza, umunyabrazil w'imyaka 19 akina mu Satirizi kwa Real Madrid, nawe akaba ari ku gaciro k'imiliyoni 73 n'uduce 2 tw'amanyaburaya. Ku mwanya w'umunani w'abakinyi bari munsi y'imyaka 20 bazimvye cyane kurusha abandi ku isoko ry'igura n'igurisha haraza Giovanni Kwenda, umunya Guinea Bissau w'imyaka 18 akaba akinira mu Satirizi bw'umugwi wa Sporting Portugal, afise agaciro k'imiliyoni 82 tw'amanyaburaya. Mu kibanza c'indwi haraza Miles Lewis Kelly, akaba n'umwongereza w'imyaka 19 akinira umugwi wa Arsenal mu kibuga hagati, ari ku gaciro k'imiliyoni 84 n'uduce 8 tw'amanyaburaya. Nayo mu kibanza ca gatandatu c'umukinyi azimvye kurusha abandi mu bana bari munsi y'imyaka 20 haraza Nwaneri, n'umwongereza w'imyaka 18 akinira umugwi wa Arsenal mu Busatirizi, ari ku gaciro k'imiliyoni 88 n'agace kamwe z'amanyaburaya. Mu kibanza ca gatanu c'abakinyi bari munsi y'imyaka 20 bazimvye ku isoko y'igura n'igurisha kurusha abandi haraza Warren Zaïre-Emery, n'umufaransa w'imyaka 19 akina mu kibuga hagati muri Paris Saint-Germain, ari ku gaciro k'imiliyoni 92 n'uduce 3 tw'amanyaburaya.
mu kibanza ca kane c'abakinyi bari munsi y'imyaka 20 ariko bazimvye kurusha abandi kw'isoko ry'igurisha haraza Franco Mastantuono uno n'umunya Argentina w'imyaka 18 asanzwe akinira umugwi wa Real Madrid mu busatirizi uno ari ku gaciro k'imiliyoni 102.4 tw'amanyaburaya kugo rutonde rw'ikigo CIES cy'ubushakashatsi ku bijyanye n'ibiharuro by'umupira w'amaguru gisanzwe gishigikirwa n'ishami ry'umupira w'amaguru kw'isi FIFA. Na mu kibanza ca gatatu haraza Pau Cubarsí uno n'umunya Espagne w'imyaka 18 kina mu bwugarizi bwa Barcelona uno ari ku gaciro k'imiliyoni 112.7 tw'amanyaburaya. Birumvikana ko ari umwe mu bugarizi bazinde cyane kw'isi. Mu kibanza ca kabiri c'abakinyi bari munsi y'imyaka 20 bazinde cyane kw'isi kuri uno mwanya haraza Willian Estevao uno n'umunya Brazil w'imyaka 18 kina mu busatirizi bwa Chelsea The Blues afise agaciro k'imiliyoni 118 n'agace kamwe k'amanyaburaya. Mu kibanza ca mbere birumvikana uyoboye urutonde bamwita Lamine Yamal uno n'umunya Espagne imyaka 18 kinira umusatirizi bwa FC Barcelona uno afise amamuko ya Guinée Equatoriale iyo nyina we akomoka akagira n'amamuko ya Maroc iyo se wiwe akomoka ari ku gaciro k'imiliyoni 350 z'amanyaburaya. Lamine Yamal rero yashizwe ku gaciro kigwije kabiri ku gaciro k'ivyamamare mu mupira w'amaguru nka Kylian Mbappe, Erling Braut Haaland, Jude Bellingham n'abandi. Utivifashe gute? Muri urwo rutonde umugwi wa FC Barcelona wafashe ikibanza ciza cyane kuko ufise abana bazimvye cyane kurusha abandi. Umunya Espagne imyaka 18 nkuko nababwiye Lamine Yamal niwe ayoboye urwo rutonde nkuko we yashizwe ku gaciro k'imiliyoni 350 z'amanyaburaya. Ivyo bigatuma aba ku gaciro kigwije na kabiri ku gaciro k'imiliyoni 108 z'amanyaburaya gasanzwe gashirwa ku bakinyi b'ibihanga nka Kylian Mbappe wa Real Madrid na Jude Bellingham w'ino mugonyere wa Real Madrid hamwe na Erling Braut Haaland wa Manchester City. Lamine Yamal yarakurikirwa n'umunya Brazil nkuko magiye muravyumva Willian Estevao kina mu Chelsea ku gaciro k'imiliyoni 118 z'amanyaburaya. Ego kandi mu cyanja gatatu akaza Pau Cubarsí umwe muri mamugado ba mbere bagaragara nk'abazimvye ku miliyoni 112 z'amanyaburaya. Wiheje urwo rutonde rw'abakinyi 15 Barça niwo mugwi wa mbere ufise abakinyi bakiri bato bazimvye. Abakinyi bawo kori babiri navuga Pau Cubarsí na Lamine Yamal bari ku gaciro k'imiliyoni 162 mu duce dutatu tw'amanyaburaya. Haka kuri kino mugwi wa Chelsea ufise abakinyi babiri nabo bazimvye kaza mu kibanza naco ca kabiri abakinyi bo no mugwi wa Chelsea bari ku gaciro k'imiliyoni 185 n'uduce tubiri tw'amanyaburaya muri abakinyi 15 harimo Gerard Hato no mu kinyazi kw'izina rya Willian Estevao. Mu kibanza ca gatatu haza Real Madrid nayo ifise abakinyi bari ku gaciro k'imiliyoni 175 n'uduce 6 tw'amanyaburaya n'abakinyi babiri ni Franco Mastantuono n'umukinyi Endrick Moreira da Souza. Mu kibanza ca kane haza Arsenal ifise abakinyi babiri ndavuga Nwaneri na Myles Lewis Kelly bafise agaciro k'imiliyoni 172 n'uduce 9 tw'amanyaburaya uteranije. Mu kibanza ca gatanu haza Paris Saint-Germain ifise abakinyi bari ku gaciro k'imiliyoni 143 n'uduce 9 tw'amanyaburaya. Hanyuma hagasozera ku ruhande mu kibanza ca gatandatu umugwi wa Tottenham Hotspur ufise abakinyi bari ku gaciro k'imiliyoni 122 z'amanyaburaya. Ufatiye ku bakinyi 100 wa mbere bazimvye kuri urwo rutonde rw'abadashikana imyaka 20 ihigano ryo mu gihugu cy'Ubwongereza English Premier League niryo rifisemwo abakinyi benshi no kuvuga abakinyi 23 bazimvye kurusha abandi muri urwo rutonde rw'abakinyi 100 wa mbere. Bundesliga igano ryo mu Budagi rirakurikira ni igano rya kabiri rifise abakinyi benshi n'abakinyi 16. Mu cyanja gatatu haza igano ryo mu Faransa Ligue 1 ryo rifise abakinyi 11 muri runo rwaruka ruzinde cyane kw'isi. Birumvikana ko igihigano rya La Liga nubwo ryaseruke na FC Barcelona na Real Madrid zizimbere mu bakinyi bazimvye ubona ko indi migwi isa nkaho iba itaboneka. Ndaza harabaciye bibaza bati uko ntabonyemo Ardagire wa Real Madrid ntazimvye arazimvye kuko ararenza miliyoni 100 z'amanyaburaya nubwo ntaciye kuronka ibiharuro byizewe neza zerekana agaciro kiwe ariko urabiye ugeranje n'abandi bakinyi biyaboneka ko uno Ardagire ari makinyi bazimvye barenza imiliyoni 100 z'amanyaburaya.
ariko muri urwo rutonde Arda Güler ntashobora kujamo kubera iki? Kubera ko yamaze gukwiza imyaka 20. Arda Güler yavutse itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2005. Byumvikane ko mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka wa 2025 yari yamaze kuba kwiza imyaka 20, ibico bituma kwa rutonde adashobora kugaragara. Welcome nanje Wilfried na kinyamakuru WFI Sport, haba kuri Facebook no kuri YouTube. Wibuke gukora subscribe cyangwa abone cyangwa swipe cyangwa follow kuri Facebook. Ariko kandi ndakwibutse yuko ushobora kugura ijezi yo mu gisoko cy'igihugu byoroshe neza cyane. Video ivyerekana urayisanga inyuma y'iki kiganiro, ukamaze kuranirwa mu birimo urimwo, ariko kandi ufite ibyo gukora uzane tubikwamamarize. Mugira mu mama wawe, bye bye, hasta la vista, ciao. Nimba utaragura akajezi ko mu gisoko cy'igihugu Burundi ntamba mu rugamba, ndondera kuri iyi nimero ubona aha munsi, genda kubwira ingene woyironka ku giciro ciza, maze zuje stade Ntwari, zuje kuraba urukino rushajije neza cyane. Iyo nimero ushobora kwimpamagara ko kandi kugira ngo cyo kwamamariza ivyawe biciye kuri runo rubuga rwa WFI Sport, haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube, kuko ibintu vyawe tubibwiye abantu basaza kurukirana ushobora kuronka abakiriya benshi. Iyo nimero ni gutenya 257 31 78 64 61. Ni plus 257 61 78 64 61.